gushikiriza kubona umuntu yahora atwara ubushikiranganji bujejwe umutekano mu bintu twagiye turabona byagiye birakogwa mu gihugu kuva 2015 byaraduteye ubwoba. Ego murakoze cyane ngira ngo nico nashaka gushimangira mvuga nti iyo bavyavuga abarundi gusa ngira ngo bogiza ati abo bantu barashikuza ariko gushikaho amakungu abona yuko ivyabaye mu Burundi aragahomera munwa gushikaho uwo muntu bamufatira ibihano mpuzamakungu hamwe. Je ko navyakiriye si ibintu byantangaje kubera umaze kubona uko ikitwa kw'amatora yagenze murazi ko iby'umugwi uje gutunganya amatora seni watangaje sentare yubahiriza ubwirashingiro ikavyemeza bavuga ko ari brouillon byose vyerekana ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD wakoze bishoboye kugira ngo uronke intsinzi hama ku buryo ushobora kwihariza ubutegetsi. Ko bahora bavuga ati akagwi k'abajenero kahora gakorera mu kinyegero uno munsi kagiye gukorera habona. Daniel nje ndakwa abo bose bari basanzwe bafite ibibanza bikomeye mu gihugu ntibari mu kibuga ngo bakora mu kinyegero ntibari mu kinyegero mugabo je navuze ko Burundi zari imbere Bunyoni yari munsi yiwe ubu rero Burundi yararengutse mani mwakire Bunyoni ari imbere. Yego cyane ikintu cya mbere ku bwanje cyabonetse Evariste Ndayishimiye amaze kugena General Bunyoni nuko ibyo yari yavuze mu ijambo ry'umunsi yimikwa aho yari yavuze amajambo wamenye ngo yavugiyemo abagabo babiri mu ijambo rimwe ku ruhande rumwe ukumva umuntu yerekana ko ari ibibazo by'igihugu niho bitangarije kuko iryo kete baryanditse mu bwenge ntibaritumbereje kuri Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza bamuhaye ikopi yitwa ko yungikiwe abo bagabo babiri nyene babasaba gutanga imihoho. Perezida Nkurunziza wabisomye yatahuye ko ari we yabirungikiwe kandi yaciye abakura yaciye ababogoza arabahindura yaciye abakura yabaye nk'ubabika bakuye neza kuko yabashyize mu bindi bibanza hanyuma ibihe bihindutse urabona ko nuko umwe yaciye apfa uwundi we yaciye amugarukana mu kibanza cy'imbere. Urumva neva wenyine arerekana ko azi ububi bwa Bunyoni mugabo niwe amushinze kumurongorera leta. Natwebwe aho dushika abashobora kumanifesta bagende kuri ambasade ya Tanzania kuko je niko ndabibona ntidushobora kunuma ntidushobora kuvuga ngo ntacyo nshoboye umwe wese ahari arafite icyo ashoboye none bakazungu niho bakiri baracyatwara wumva none umuntu yo hava akishora akagenda kugira ngo bamwice. Barumuna bacu bagenzi bacu bafashwe n'uwo bandanya batogwa ibiziga mu byo twahunze ibyo birimo nabyo ntibirahera nico gituma tutarota dusubira mu gihugu cy'u Burundi mu ivyo bintu bitarahera. Ikigira kabiri kiyongera kuri ivyo bintu ni ukuvuga ishinga ry'inzego twari tuzi ko mbere bamwe muri abo badukoreye amabi bakirwa hejuru ku isonga ryo gutwara igihugu cy'u Burundi. Ivyo byose biri mu bintu bituma dashaka kurota dusubira mu Burundi. None izo mvo murazibwira abategetsi ba Tanzania barazumva canke ntazo baheza bakabivuga kwiki iyo muwahaye izo nukuvuga urakoze neza cyane ku kibazo bajije twushitse ngaha 2015 nta muntu n'umwe aratwumviriza icyo twahunze bo baguma bavuga ngo mwahunze ubusa mwagize ese yabo tubaje bati mbega mwahunze iki kugeza no munsi 2020 turi ngaha imyaka 5 nta muntu aratubaza ikintu na kimwe kijanye n'icyo twahunze abo bavuga bati twahunze ubusa twahunze ubwo nabo nyene jewe ndasemereye bari muri izo nzego kuko nibaza ko nibaba bariko baratwumviriza tubabwire kuko ndazi neza bose bari barahunze barataha nibaba banyumva barazi ko nagiye Tanzania nukuri nkagenda mu 2004 tukaganira nkashika ndabaha akazi batashe nkarondera nkabaha abandi nkabaha amazu aho bashikira babyumva Barundi cyane cyane bari Burundi ko bidashoboka naho ryakabaye natwe turabarundi nibabasonere nibarondera ingene two bokwanga iyo ntwaro y'agacinyizo.
iyo sanamu ya leta Evariste hamwe n'izindi nzego zose zibandanya zishigwako muzibona gute kubera iki haboneka ko biboneka ko abari mu nzego z'umutekano baronse ikibanza kidasanzwe muri iyi ntwaro mu kubakira reka mpere kuri Alexis Nduhije n'umukuru w'umugambwe MSD. Alexis Nduhije ndabaramukije nakaze mu kiganiro gonike. Ndabaramukije. Amahoro. Leonidas Hatungimana ni umwe mu bagumyabanga banse ihonyangwa ry'amategeko akaba yahoze ari umuvugizi wa Petero Nkurunziza. Leonidas namwe ndabaramukije nakaze mu kiganiro gonike. Ndakuramukije cyane nkaba ndamukije na Alexis Nduhije n'abari ko baratwumviriza. Amahoro cyane. Uwundi mutumire ni Innocent Muhozi ni naribonye mu mwuga wo kumenyesha makuru uyu munsi ni umuyobozi mukuru wa Radio Television Renaissance. Innocent Muhozi nimba munyumva namwe mwiriwe nakaze mu kiganiro goniki. Mwiriwe Arcade ndahaye mwiriwe na mugenzanje Alexis Nduhije na mugenzanje n'abavukanyi muri kumwe. Ni ibintu bitomoye cyane biri mu rukurikirane by'ibikorwa bikorwa na kariya karwi gasanzwe gatwaye igihugu muri iyi myaka tumaze kuko urabona ko ari ibikorwa abo bantu bashyizweho muri izo nzego zose nabaje gukomeza igikorwa cyo gukandamiza abarundi cyo gutera ubukene mu gihugu cyo gukorera ikiba abarundi muri rusange. nta kantu na gatoya karimo kuvuga ngo umuntu hari icyo agira yizere kuko abahawe ubuyobozi bw'igihugu n'abantu bazwi ku mabi bakoreye igihugu abandi nabo n'abandi bazwi ku bube gito butandukanye. Ego urakoze. Yaba iyo sanamu tuyibona kumwe kumbure ngira niho nari kumenya neza. Wewe Kade ugomba kumenya iki? Iyo sanamu ni yahe? Ni leta n'umushikiranganje wa mbere n'umushikiranganje w'umutekano ni babura amatari abasirikare n'abapolisi nawe nivyo ubona. Rero nkuko bivuze mu babura amatari haragiyemwo abapolisi n'abasirikare. Ego icambere novuga yuko mu bisanzwe ikibazo abantu bafise nyamukuru si cyuko harimwo abasoda n'abapolisi. Ego harimwo abasivile bashobora guca bababara kubera ko babatwaye ibibanza. Generali yarasanzwe afite icyo akora mu gisoda no mu gipolisi, koloneli afite icyo akora mu gisoda no mu gipolisi, none aje kutwukurya twari tugenewe abasivile natwariye ko icyo ngira ngo nico cyose avuze abasivile. Nandi iyo haza abasoda n'abapolisi ata muntu kumbure yakema cyane bakabashira mu bibanza kumbure bidaca bivyura novuga nti ibibazo nibaza ko ni iki kibazo c'isanamu nticari kuza. No kwibutsa ko ubutegetsi ari ubwibano. Ubutegetsi haba buvuye mu matora yabaye mu ubusuma byabananiye bonyine ababukoze kunabunyegeza kugeza aho burya mukuru wa seni aruha akavuga ati ibyo noneho mpejeje kwerekana birateye isoni reka ndabikure ku rubuga. Ni ukuvuga hagumye amakenga muhisi Petero Nkurunziza akaguma agerageza naho yari yamaze guheba ubutegetsi uwo yashaka ntiyemegwe, hanyuma agatinya ko haba abandi bantu twokwita abafronderi muri CNDD-FDD. byatumye rero haba ibyo kwimba bahishanya ivu baracimbana. Umwe ati umpisha ko utanshaka, ati nanjye reka ndaguhishe ko ndabizi. Bica rero biragenda uko. Neva rero yagerageza novuga kumviriza cyane ibyo Perezida Petero Nkurunziza amubwira kurusha uko yashobora gutanga icyiyumviro. Ariko rero oya hari icyo ntogenda ntavuze kuko hariho novuga ku mutima. Burya natwebwe twaragize uruhara mu igenwa ry'abo bantu.
uti gute twebwe nawe burimwo ngira n'abasinzi ba Muhozi kusinza abandi mugabo hariho abantu benshi twavuze tuvuga neza neva tumuvuze neza byatumye agira ubwoba bwo kwibaza ko twashatse kumukura mu mugwi w'abandi ibyo bita kumusengerariza kumukura muri sisiteme numva rero ingene abantu batangara ko haza abasirikare ku butegetsi kandi z'uko abasirikare baba bari ku butegetsi babizwa mu 1966 abasirikare bamyerega bagenwa kuba abashikiranganji igihambaye n'ico baja gukora mu ivyo bagiye gukora. Icya kabiri tubona nuko abahora baraba igitsure abashikiranganji bababwiriza ivyo bakora nibo baje gufata mu minwe ibintu by'igihugu. Ibyo navyo bikerekana yuko bafite iyindi ntumbero, bafite iyindi migambi. Hariho umuvyeyi w'umurundikazi akora muri yakoze muri Sobujeya yigeze kumbwira ati murabona Ndayishimiye twe twarakoranye muri Sobujeya, Ndayishimiye araje ntibazotwara ati murabona ibibi bya Nkurunziza bijya bibi tuzovyicura kuko Ndayishimiye azokonona igihugu kurusha uko Nkurunziza yashonona. Uno munsi uyo mudamu nta nijagira bya politiki akurikirana. Uyo mudamu je mbona yuko ariwe yoba yatanze ishusho nziza y'ingene Burundi bugiye kumera n'ingene buzomera mu minsi izoza. Ico nagomba kukubwira ntabwo twe tuzohangana twenyene mvuga nk'umugambi bose nawe urimwo Arcade ndakuvuga nk'umugambi mu bikorwa barimwo ba Leonidas barimo twese turimo guhangana n'ikibi iraba abantu bose. Guhangana rero n'ijya ntwaro y'abarundi ya CNDD-FDD kugira ngo tuyirandurane n'imizi n'igikorwa cya twese turakigaruka ko abarundi bose. Ishobora kuba ari ko babonye ko igihugu kitabashaka bikaboneka n'amakungu yose igihugu cyose kirerekana ko kidashaka intwaro ya CNDD-FDD kuko amatora ntawe utabonye ko amatora yibwe, ntawe utabibonye. Bagomba ku butegetsi barabwiha ku nguvu. Nibaza ko muri rusanga ari ivyo bashobora kuba bari ko baragerageza kuraba ingene bunagura bosambura uko bishobotse inzira zose abantu bacamo kugira bagume bavugana, bagume baserura ivyiyumviro vyabo gushikaho berekana mu matora nk'ari amatora bakoze atana barorerezi bariho atakibagora atakibatera ingorane n'imwe bwabo bikanka ko berekana ko batsinze bikaboneka ko bivye kandi ari bo bonyine no kugira ngo banibe nk'uko Leonidas bivuze ntibiboneke birabananira. Ego manze mvuge gatoya kandi birasa burya ubutegetsi iyo mubaze kububwibano birari ikibazo novuga ni nka Neva baramubwiye ati wahora uvuga ko utiba none uburibye reka rero twage hasi tukigabure. Mugani wa Muhoza ati mu kukigabura mengo babaroze Gashura ati ndatwaye Murore Gitwadanya ati ndatwaye Ntuzeye Kabanga Kirima ati ndatwaye Muganza nayo Karikera ati ndatwaye mu Rutoke. Harabaye inama President Neva kandi turavuga President kugira ngo ibibazo by'u Burundi bimujeko. So kuvuga ngo ni President kubera nemera uko yajeho oya, ni President kubera ko niwa bibazwe biriko biraba. Ubu ntazosubira kuvuga ntazokwinyegeza mu gifuri ngo ni munyamabanga mukuru w'umugambwe. Baragerageje bamwe kwerekana amakenga ariko ntaco byatanze. Yababwiye ati Petero Nkurunziza yapfuye namaze kubimwemerera ati rero jewe sinshobora kumuhemukira. Niko rero kumugena burya no kugira nabo mu nama nkuru y'inararibonye ntibamenye na kimwe. Bobo nta no kubabaza nta no kubabwira ati ngira ibi aba yabwiye n'abasoda n'abapolisi. Bivuga ngo sinovuga ngo harabaye kumvikana kw'impande
oya ahubwo ni nk'uko Neva yagize ati abanje ndabazi abari banshigikiye ndabazi reka rero aba nabo bari bameze nk'abansi banje ntibambana abansi reka ndabagira abagenzi mu kubaha ubutegetsi. Nuko gusa twomenya twebwe ko amakungu atana rimwe azoturwanira, nta na rimwe amakungu azohaguruka ngo aduhabuze ngo ahabuze igihugu cyacu. Igihugu cy'u Burundi ni twe twenyine n'abarundi tuzohaguruka tukagihabuza tugahabuza abarundi bose. Ati mbega aho hanura iki abiteze abiyumvira guhaguruka kurwana urugamba rwo gukuraho novuga iyo systeme ya CNDD-FDD? Icambere nobanza kubasaba nuko bo gwiyumvira bahiye koko nk'uko Sindrije yabivuze ati ngira ngo twese ntiturabona neza, nibamara gusha niho bo kwiyumvira urugamba atari ubwo kudigadiga. Donc rero abarundi rero nabone hariho abafashe iyo nzira y'umuheto, abo rero ni twese twategerezwa kubashigikira kugira ngo bagwire babe benshi biyongere. Nimba hatanguye 10 nibabe igihumbi, nimba babaye igihumbi nibabe ibihumbi 10, babaye ibihumbi 10 n'ibihumbi 100, gusa bazokwira miliyoni bakagwa tugashobora gusenyura iya ntwaro. Amahoro asasagara iwanyu nshuti bagenzi bakunzi ba radio Umurisho, kaze mwese mu kiganiro Ugoniki. Sinzi ko abatumire bacu muri kano kanya banyumva. Vitan Nshimirimana muranyumva? Yego ndabumva neza. Amahoro cyane. Natasha Songore muri anyumva? Mahoro. Yego ndabumva. Mwiriwe? Mwiriwe cyane. Yeremia Minani namwe turi kumwe, mwiriwe cyane? Yego turi kumwe ndabaramukije. Amahoro Mayusi nimubona namwebwe turi kumwe, mwiriwe? Yego turi kumwe mwiriwe, ndaramukije nawe turi kumwe. Iyo mu gihugu hatari amategeko ibintu biragorana, abantu kugira rero bashobore kubana umwe wese mu byo ashaka mu byo yifuza bitagira ukuntu bingana, umwe wese mu manyama yibaza ko ashobora kuba afise, umwe wese mu nguvu ashobora kuba afise canke mu ntege nke ashobora kuba afise, baheza bagahuzwa n'amategeko akaba ari bashira hamwe. Ego iyo amategeko atubahirijwe abantu baragirirwa nabi, nta wamira, nta utabara, nta ushobora kugira icyo bikozeho. Turabona abantu banyika, ukabona baranyurujwe, nta udirengero ryabo. Ibyo byose bijanye n'uko amategeko atubahirizwa, bijanye n'uko ubutungane butariko burakora. Urwaruka uvuze rwakozwe ko nibaza yuko muri kino gihe ruracahagaze neza, kuko nk'uko bivuze rwarahohotewe rwose. Ngira ngo gushika kuri ino tariki turiko turavuganira ko muri 2015 ndazi yuko urwaruka rwinshi rwariko ruraturatura, bariko baragwirukako nk'amakartier yari yamirije ikiringo ca gatatu n'iyubahirizwa ry'amasezerano y'Arusha. Barabonye yuko bagerageje yuko bozimya kugira ngo ntibasubire kuvuga. Yeremia Minani, mwebwe mwaratanguye murashiraho urunani Senarede, mu nyuma muratandukana, bamwe basigarayo abandi bavamwo, mwebwe muhitamwo gushinga urundi runani. Hari abandi uyu munsi bahisemwo kutaja mu runani rucanka urundi. Ubwo gutandukana kwanyu nikoba gusigura ko mutagifise urugamba rumwe mwese ga Minani? Oya, ni byo sigura ibyo ningoga twaba dufashe inyishu ya hafi, kuko nk'abantu dutandukanye bagaca bagenda kwishikana kwa burya butegetsi, urumva yuko atarugamba tuba twari dusangiye, baba bari basanzwe bafise iyindi ntumbero. Kaze mwese mu kiganiro Ugoniki, ico kuri uyu munsi kigashimikira ku gisata c'ubutunzi. Mu gihe igihugu cacu c'u Burundi kiza kwisonga ku rutonde rw'ibihugu bikenye gusumba ibindi ku isi, twikoze kubanonoso ivy'ubutunzi bafatiye ku byo bize ubushakashatsi bagira muri ico gisata, baza kutubwira ivyo bamaze gutohoza bikuru bituma Burundi bufise ikibanza nk'ico bufise uyu munsi. Nibamara kubica nino baraheza noneho batubwire inzira nyazo zo kuzamura ubutunzi. Abatumire bacu bose nibicocoro mu vy'ubutunzi
bararanguye amabanga atari make mu Burundi. Reka ndabakire mpereye kumbure ko nibaza ko asunze imyaka kuwundi kubera ni babiri nini ihenda baraheza bankosore. Mushinga ntaye Prime Nyamoya ndabaramukije nakaze mu kiganiro kuri mwa musakaza aho naba nakugize mukuru kuri Andre kandi uri mutoyi uraza kuwintungako. Teni baza ko namuta gatonyi nawe nyine nabiza. Reka twumve ko avyemera nikwigize Andre ndabarenganije nkabagira mutoyi wa Prime kandi mumukuriye mu nciri inkoni ngufi. Mwiriwe nakaze mu kiganiro niki? Mwiriwe Arcade ndaramukije n'abariko baratwumviriza bose na cane mukuru wanje Prime Nyamoya arandutsa bose ngira ni nk'imyaka 5 canke irenga ariko ntaco twarakoranye mu bintu bitari bike by'ubutunzi bw'igihugu. Hanyuma rero ikindi cerekana ubutunzi bw'igihugu ni igiterwa c'ikawa. Kera ndibuka ko mu 1992 igiterwa c'ikawa Uburundi bwimbura amatoni ashika 36,000 ku mwaka. Uno munsi ntiburenza amatoni 5,000. Muca mubona rero ya mafaranga y'agaciro Uburundi bwahora buronka buvuye mu ikawa mu gushora ikawa hanze kwatayo bukironka. Umwaka wa 2014 aho niho narindi mu mwaka iyo raporo bayitanga nari Bujumbura. Muri iyo raporo handitse ati mu gihe hatabaye ibihinduka muri politike i Burundi icyo gihugu kizoba mu bihugu bikenye aho babivwa muri 2014 mu bikenye ku isi mu 2025. Muri iki gihe twamaze guhashika by'ukuri ubu bose bavuga yuko Uburundi turabanyuma. Je ndafise umugenzi w'umugwizatunga ari mu bihugu byo muri Afrika. Yaragiye ashaka guteza imbere uburimyi. Ati je ndabona ko iki gihugu coroshe guteza imbere, jewe ni mumpe uburenganzira nzane abantu banje abahinga banje bashireho imigambi itomoye hano mu myaka itarenga 10 Uburundi buzoba bugeze kure. Umukuru w'igihugu mbere aragenda arambwira ati je ndabishigikiye, aramujana mu ndege barazunguruka Burundi. Hanyuma aragaruka ati jewe nabibonye ko bizoroshe nzozana abahinga banje vuba atari kera mu ndwiza. Ariko ageze gutaha agira ategure ingene agenda asubira mu gihugu ciwe azana abahinga. Ikintu bamubwiye ngo nabanza azane ngo amadolari 2 miliyoni aha abategetsi imbere yuko atangura ikintu icarico cose. Mwakoze kwibuka rino sango ini radio muri show ikiganiro ni ugoniki gutahuka kw'abarundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda ni ikiyago cacu cuno munsi kigiye gushimikirako. Mwebwe muri mubashize umukono kuri iryo kete ryo kuwa 2026 mu Kakaro navuze mu ntangamarara kubera ikiga Sereusi mwashimye kwitura umukuru w'igihugu ngo abatahukane nk'abana b'abarundi. Urakoze cyane nyakubahwa munyamakuru. Je nibaza yuko ikete ryacu kuba twarajyandikiye nyene icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye no kubera yuko ujya no muvyeyi wacu nubwo tutari mu gihugu ise Barundi. Nyakubahwa munyamakuru burya amahoro aba mu mutima w'umuntu. Rero icyo uko no kubwira ahimahama reka mpere ngahimahama icuka mu mpunzi uko kimeze. Abantu hari habituza guhunguka ariko hari n'abandi bavuga ngo ko hataragera nibaza ko ari nayo ntumbero y'iki kiganiro.
murakoze cyane ku kibazo mumbajije. Nagira mbanze mvuge neza yuko hari ibintu twemeranya na mugenzi wanjye Sereus ku bijyanye n'amategeko no guhunguka. Guhunguka n'uburenganzira bwa buri muntu, cyane cyane ku giti ciwe, mu gihe abona ko icyo yahunze atarangiye muri make. Ikintu ca mbere umuntu yatangura kuvuga nuko amasezerano mpuzamakungu yo mu 51 avuga ku bijanye n'amategeko yubahiriza impunzi, cyo kimwe n'amasezerano y'itariki 10 z'ukwicenda 1969 yahurizwa kuri ibihugu byo muri Afurika kugira ngo bivugane ikibazo c'impunzi ku bihugu byo muri Afurika. Yaratomora neza ko umuntu wese yumva yuko adatekaniwe mu gihugu ciwe aje akavuga ko ahunze igihugu c'amavukiro canke ico yarasanzwe abamo ategerezwa kwakirwa, kandi kw'ico kintu co kwakira impunzi kidashobora gufatwa nk'ikintu kibi. Ariko agahaze karimwo mu ciyumviro ciwe, iyo umaze kubona yuko icyo wahunze carangiye, ntibisigura yuko udashobora gutaka uwo wahunze. D'ailleurs twebwe twahunze twaziyeme manda ntikiri hariya. Umukuru w'igihugu yayobora kiriya gihe ntabwo ari we akiyobora. hariho impinduka zabaye mu gihugu. Rero kuvuga ko tutoba twaciye mu nzira ijanye n'amategeko, numva yoba ariko aribesha cyane, kuko twe twaramaze kubona ko icyo twahunze kitagihari.